ico kintu uvuze ati kuva mu Euro TV ndabizi neza yuko abantu benshi ngabo gisagara ca Bujumbura eka mu gihugu cyose no hanze y'igihugu abenshi muri bo cyane cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi abenshi bo baguma bavuga ati tuguma twumva ibihuha ngo Gasore ya Sony ngo ni bakiri muri Euro TV ngo biki ico novuga kuri umunota nto muri abafana n'abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na ya Sony batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko watwara Euro TV n'uwatwara naho creative Rasco urumva baravugana aravuga ati Rasco nshaka umujya mu petit Rasco aravuga ati nta problème kandi the way ni nayo nzira yo kumupushinga turakora ariko muri ico gihe bike muri famille atari byo kwandika ibiki aravuga manager wa Euro TV aravuga yuko akinjiye tuzokabona ariko sinye byaje guhinduka mu nyuma ya hariho na staff yabo ishoyo kubiri ngaha turabona umwe n'umanager wabo turabona n'abandi ngahanye n'abandi bakinyi basanzwe bakina hama rero hari ibibazo jewe nka jewe nashaka kubaza cyane ndabitumbereza kuri aba bantu babiri baraza kuduha inyishu ni kibazo ca mbere nari nifuza kwanza kubabaza nicerekeye iki kintu cyo kuva mu ihuriro ya Sony na Gasore kubera ko hari abantu benshi muri uno mwanya bariko bakurikirana ama media baguma bibaza bati ibi bintu ni kick ni bezi muri ko muragira kugira ngo hama muze mubandanye ibindi bintu rero twagomba uno munsi tumenye ukuri turabona ngaha hariho media ngira ngo zirenga nka 50 ngaha muri uno mwanya kandi media novuga ko nka zose zikomakomeye mu gihugu zikurikiranwa cyane ibintu inyishu muza kwishura ngaha abariza abafana banyu baza gufata mu mutwe eski iki kintu cyo kuva mu ihuriro neza na neza kimeze gute aho wonye natumereje ikibazo kuri mwebwe babi nizere yuko uza kutwishura wese aza kuduha inyishu nziza cyane so bravyumva murakoze cyane eka mbande shimire mwebwe mwese mwagize kigoro mukazanga hama ikindi naco nuko mutubona ngaha nkuko akise ivuze ni turi twenyene ngaha mboni jewe Gasore Babalao ya Sony official turafise ni staff itari ngaha muteko murabona nkuko yavuze turafise manager Rasco na creative turafise secretary Latifa turafise umuvugizi Nilam turafise cameraman Skendo turafise umuproducteur Franke ni beshane n'aba bouncer bacu ni beshane ariko reka nduge kwijambo ico kintu uvuze ati kuva mu Euro TV ndabizi neza yuko abantu benshi ngabo gisagara ca Bujumbura eka mu gihugu cyose no hanze y'igihugu abenshi muri bo cyane cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi abenshi bo baguma bavuga ati tuguma twumva ibihuha ngo Gasore ya Sony ngo ni bakiri muri Euro TV ngo biki ico novuga kuri umunota nto muri abafana n'abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na ya Sony batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko sina Gasore na Sony bonyene hari n'abandi ngaha mutashoboye kubona ni benshi cyane bava muri Euro TV bivanye n'utunenge tumwe twabonye muri Euro TV tadushima yuko umwe wese yotangura ivyiwe agakora ivyiwe akazana n'imigambi mishasha ego siko ya Sony gicavuze nuko nyene tunubonye nta kindi ofisongera ko nuko nyene okay twumve rero abafana baya ma TV yose ari ngaha bumve neza cyane yuko Gasore na ya Sony hamwe n'abandi bamwe twagiye turabona hirya nino batari mihuriro TV atari za kick za base okay hama tugende mu kibazo kigira kabiri ikintu kijanye ni filme ya Bisangamana ni série ni episode novuga yuko ifata ikibanza ca mbere mu Burundi mu gukurikiranwa kuri YouTube novuga yuko inaduteturura cyane iyo abantu bariko bararaba ibintu byo mu Burundi amafilme ukuntu ariko arakurikiranwa cyangwa ukuntu ibi donc YouTube ziko zirakurikiranwa uje ugashikira kuri Bisangamana vraiment uravuga ati harashajije none iyi filme bimeze gute izobandanya murayihagaritse cyane avanke ngoma munyicuri ico nyene ni mwishuri kindi ngo izobandanya hariya canke hariya ndaza kubigaruka ko navyo nyene ndabibabaze ni mbega iyi film tumenye yuko izobandanya kwanza ico cambe izobandanya canke irahagaze biraheze ego murakoze cyane so icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamana ari film yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore ya nibaze yuko ikintu gikomeye cyane pusataje nini cyane ni Ismail Gasore ariko urumva Ismail Gasore atakiriho nishobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya
Bisangamani nk'uko twabivuze mu bisanzwe igiye guhagarara nizo bana twizere yuko haba kuri channel ya Ismail Gasore, channel ya Yason kuko ndazi nawe nafite channel kandi irakurikiranwa, channel ya uhandi ku ya Horicha ku ihuriro TV itazosubira gucako ntizosubira gucako usibye ko barenze ku mategeko ku byo twavuganye barashima ivyo navyo urumva n'ibintu byo mu butungane, ariko Bisangamani nkuko twabivuganye nk'abavandimwe Bisangamani ntizo kugira ibandanya wanashima ekambye ngire nera kama abafanzi bacu nimwabona Bisangamani ijya nizo ari Bisangamani ya Gasore niyo bazokora moditia ko bagira ibintu bitari byo bahindura histoire uko itari si ya Gasore cyangwa Gasore narimwo Yasoye narimwo abantu benshi barimo ngo twatanguranye cyangwa ngo twatkinanye. Okay, reka nje ku kibazo gira gatatu. Bisangamani inyuma yo kubona Gasore cyangwa inyuma yo Gasore apibli ati jewe ndavuye niwigeze uvuga ngo navuye mu ihuriro ariko aravuze ati muzoza murankurikirana kuri chaîne ya Ismail Comedian Sikusuko. Rero inyuma yaho tumaze kubona ivyo ku bantu twe dukurikirana amakuru twaramenye duti Gasore arashoka kubavuye mu ihuriro. Rero inyuma yaho twarabonye Bisangamani yaciye itangura kuja irajako cyane cyane aho turavuga saison ya kabiri yaciye itangura kuja irajako ku ihuriro TV. Iyo onye hariho amajambo amwe nagiye numva ati bayitwivye iki kintu cyo kwibwa kwa Bisangamani naco mushoye kugisigura gute hagati yanyu mwebwe babiri. Exactement, merci. Ico navuga kuri ico kintu deja abanyamakuru muza kurondera inkuru mwarazirose deja. Reka mvuga uko ubwanje kuri umunota nimba ariko haraca Bisangamani kuri ihuriro TV. Ijya si Bisangamani ya Gasore, si Bisangamani nyayo. Twebwe jewe Ismail Gasore hamwe na Yasoni twiyemeje kuja gukora utuntu twiwacu ku ruhande mugabo bivanye n'ingene utunenge turaho twinjiye muri TV ni tukashoboye kumvikana hama bobo barareze ku mategeko barabandanya Bisangamani barayimoditia uko itari Bisangamani sikugiri ariko tuca kutubirabisha amaso ikizo kurikira mu nyuma natwe ntacu turamenya, ariko ico novuga nuko Bisangamani atarijya Bisangamani si ya Gasore kuri umunota Bisangamani si umuntu wese cya Euro TV twese twarayihagaritse turavuga ati Gasore yanditse Gasore nyeneyo original ya Bisangamani nawe naravuze yuko itazokwira ibandanya kandi irahagaze, ariko bobo nimba bareze ku mategeko nimba bareze ku byo twavuganye nikosa rikomeye ariko barakora nikosa rikomeye cyane. Okay, tukiri ngaho nyene hari iki kindi kintu kivuga giti cyangwa cyavuzwe na benshi n'ahantu henshi giti mwakora mudahembwa. Naje murakunze kunyangiriza mwese muri ngaha ngo yakese umuntu ahemba ba. Okay, iki kintu gifise ukuri kungana gute mbega ko ni mwahembwa ikigiringo cyose cyangwa ni nka bya bindi naje mugenda mukavuga ngo nahemba kandi atari ko biri. Ego bo reka merega nyene ico kibazo. Urabona burya mu muryango tugira papa tukagira mama. Papa nimba ari umuropozi munahangwa ni secret yacu, nimba tugira ijumbu bidatoneye ni secret yacu. Ariko mu gihe rero ujya muvyeyi wawe adashimye kubikibanga na wene umwana aramwana za mu bana. So reka mvuge ko akantu k'umushahara ivyo mu bisanzwe byo guhembwa ivyo onye byari secret mu muryango muri Euro TV. Ariko kubganje Gasore sizi ko na Yasoni ashaka kuvyemeza ikintu cy'umushahara. Novuga yuko ata contract dufise muri Euro TV, novuga yuko ata kintu cy'umushahara twigeze dukorera twakora nka famille, ariko cyo dusanga tuko dukorera muri televiziyo. Muri televiziyo. Reka nk'ijambo Yasoni agerageze nawe. Bari kubona kuri mie kiukweli mbo murababarira gato kuko je narizi ikiru narachize ndakizi cyane yize university muri Dar es Salaam niseme Kiswahili muko bien bwana kikweli tumefanya kazi sana, mliona kazi zetu na Euro TV nadhani ndio kwa channel ya kwanza hapa Burundi ilikuwa niseme labda nafuatiliwa sana hapa Burundi, sawa. Kikweli tumefanya kazi nyingi, unaona, lakini hakuna kanoti, unaona, kikweli hakuna kanoti kabisa. Ya nkuko yavuze okay, ni mwahembwa mu ncamake kwa rukwitanga gusa, kwa rukwitanga nta na famille. Okay, ngira nje ku kibazo ca nyuma hama meze me nabandi bashowe kugira ivyo babajije mugabo mu mwanya mutonya cyane dukubita tubangutsa kuko murazi yuko ngira nje muri Australia tuma twirukangana nimba batuhamagaye bagomba kutunyugisha nta byo kwihuta. Hari ibyo twatakaje matubwira ati hinge tugende buke hinge uvuze ngo tunyarutse nitwo hava tugomba kunyugwa
oya turabaha umwanya okay turagenda ikibazo bigira cyanyu ikigira icyanyuma kuri jewe mbega imigambi neza na neza ya Ismail Gasore na Yason muri kino gihe muri ko murategura rero gutangwa gushaka kumugaragara niyihe na cyane cyane dufatiye ku maseri kuko ndazi yuko izo arizo muri ko cyane cyane mu muri ko muragira target yo gutangwa gushikiriza abantu seri iyindi nibi nashobotse mugenda mwatubwiye akazi na kugira ngo babimenye ati asante. So imigambi pour le dufise jewe nka Ismail Gasore comedy hamwe na Yason official tugiye hamwe hariho n'andi ma brand mutabonye ngaha rero nyene twabigize nka surprise ariko pardon hariho ma brand tuya partnership turi partenariat ama company akomeye turi ngaha tugiye gutanga gukora umugambi mushasha wo kuzana iyindi seri kandi iyo seri turabemera yuko izo biryoshe kurusha Bisangamani kurusha za polisi kurusha Babalaho n'izindi nyisha. Ego tugiye kuzana amaseri mashasha tugiye kuzana andi mafilme atandukanye mu musaze mumenyereye nkuko maze iminsi mubona amakomedi atandukanye n'andi musaze mumenyereye munuze muri Euro TV. Ego tugiye kuzana imigambi myinshi cyane. Ikindi naco objectif dufise twebwe no kuduza izindi mpano. Ego kona Euro TV novuga yuko bari baza amakarakter amwe nko Gasore, Yason, Jojo naka no twende dushaka bijya bintu dushaka ko twozana abajene la plupart y'abajene bafite impano yo gutwenza comedy nabone tuba launching kugira ngo nabone bashobore kwibeshaho biki mu mpano zabo. Tosapiti benshi bama baza turi muri TV bakarira abandi bagasabwa amahera ngo binjira ariko ntibakora akazi ibyo ubonye bigatubabaza. Ico nico kintu tugiye kurandurana n'imizi natwe kugira ngo tuhangure ikintu gishasha ni company edare kuri Gasore Ismail ngiye gutangura ikintu cyitwa Ismail Gasore Company IGC Company makofi tafadhali. Ico naco ya partenariat na Obama Company ni byinshi reka tuzivugake. Okay reka duha umwanya bandi nabo bashoboye kugira bibiri canke bitatu babajije ariko cyane cyane nkuko twabisabwe twisunge cyane kuri aba bantu kuko hari ibindi bibazo usanga nka bijya bya case ariko ari korera ivyiwe murabizi ibibazo vyiwe bijya tuvyirinde tubaze cyane cyane bijanye n'aba bagabo babiri nyene ariko akabazo kanyuma kamatsiko amace Edison abandanye mbega hariho ububi canke novuga ati bifu izobandanya icanye hari hagati ya mwebwe na manager wa ihuriro canke muzobananye muri aba frere comme il faut. Donc ico novuga twebwe cyambere nta mugambi yo kuva muri TV twari dufise ndibaza murabona igihe Niramu abivuga wewe hari n'abandi bagiye bivuga ko bavuye mu twe nacu tugeze dushikiriza kwari kubikibanga tugumana nakaranga kacu ariko uno munsi twabaye sanse kubivuga bivanye n'utunenge tumwe turimo twe twashimiye gutangura ivyi wacu ariko bobo iyi ni problem dufise cyane cyane muri Afrika umuntu babonye umuntu agiye gutangura ivyiwe umenga cyangwa umwasi twe twatanguye ibinye nibo barashima batugiriye inzigo nta nzigo twari tubafitiye n'ubu nta nzigo tubafitiye ni famille we love you each other we kundi you ariko bo kiretse bagize ibintu bya bifu nta problem maisha ni yale. Yes donc merci beaucoup ahanini akese arafisa ahereye mu kubaza ibibazo mugamo duhamagara ngaje kugira ngo je nashitugambira banacerera so Ismail Gasore ahanini twifuza umuco mwaratanguye muri Ihuriro TV je shatse guhera mu mizi haruhande yuko mbera ku bibazo mugezeko Ihuriro TV mwayigiye mu mbo reka je mvuge ku ruhande rwanje ubwa mbere ntaratangwa ko na Ihuriro TV burya benshi bazi ko Ismail Gasore yahereye muri Ihuriro TV no jewe natanguye nikorezi wanje ndi muri Now Creative. Ico gihe natanguranye na channel yanje yitwa Ismail Gasore Comedian ubunya ari Ismail Gasore Comedy. Rero bivanye n'ingene burya bakubwira ati umutumwe ntiwigiye inama urumva shamura na manager wa Euro TV abinsaba ko twokorana. Ico gihe nakorana na Commando na Yason nibo bantu twakorana tugafashanya tuguma mubona video za kera hama turavuga ati reka tujamfatanya ntaco kurabona ico gihe novuga yuko tutadufise tutadufise ukuntu ubushobozi bwo kwikora ivyo wacu ngo bigaragare ku mwanya nta makamera twadufise na biki ariko amisi yarafise byagenda byose bikira avuga ati dukorane akinjiye turabereka ariko
akinjiye karinjiye gahera muri chambre ntabwo twahuye muri salon muhura gukorana na Amisi nta masezerano nigeze mugiranira mukamusanzwe muzi yuko umuntu muri ko murakorana ata masezerano ahari iyo hagize ibiyangana ntacyo bazi kino gihe bisa nkaho havutse ikibazo iyo tugiye kumenya ingorane zihari urazi ko na telefone matwa ndakubaza ikibazo kiriko kiragenda ariko ndumva imwana avuga nti nta kintu kimwe nshobora gutangaza narose umuco akumvuga ati namahoro kino gihe imbarutso yo kugira ngo mukoranye abanditse n'abamenyesha makuru bivuye kuki bon cyane cyane ibinye bivuye kuri bisangamana ariko nk'icyo kintu uvuze ati twebwe nta kantu nta masezerano twari dufitaniye icyo navuga bwa mbere YouTube nga mu Burundi nibaza itangiye gutera imbere vuba urumva ariko icyo gihe twatangwa ariko cyangwa mwatwarwe ari nka association jewe Ismail Gasore kugira ngo nze gukorera muri Hero TV ni amasezerano nuvuga yuko ni ubucuti bwabaye entre Hero TV watwara Hero TV n'uwatwara naho creative Rasco urumva baravugana aravuga ati Rasco nshaka umujya mu petit Rasco aravuga ati nta problème kandi the way ni nayo nzira yo kumupushinga turakora ariko muri ico gihe bike muri famille atari byo kwandika ibiki aravuga manager wa Hero TV aravuga yuko akinjiye tuzokabona ariko sinyo byaje guhinduka mu nyuma ya kagiye kutaboneka ryari kuva mugitangwa nimigeze muronka meme different ewana navuga yuko ibyo onye ryari ibanga ryacu hariya ariko tubifate nkuko nye yuko atakantu twaronka bambe imbarutso nuko mutaronka amafaranga muri Ihuriro TV kugira ngo murinde muvavanura si amahera gusa si amahera gusa itumye mwahukana na Ihuriro TV si amahera gusa no amahera wanashima si nayo twashira imbere nkuko nabivuze twashira ibikorwa imbere nuko ngene ibikorwa vyagiye guhinduka muri Ihuriro TV ni ibintu twumvikanye ko bitagiye gukorwa mu nyuma ni nayo mpamvu mwumvikanye iki ego ni byinshi twumvikanye ko se ndaguraga ngo muvyumve cyaka bikuru bitumye mwahukana okay ati yagiye kurikira iki kuri projet Bisangamana yakomeza kandi niyo mutaze gushaka bo niyakomeza jewe nka nyeneyo jewe nkuwa yanditse nk'umwanditsi wayo jewe nzokora gishoboka cyose kugira ngo bareke kundenganya bareke nyene novuga ko kunywa amaraso undi muntu urumva kuko akoni nk'agahara urumva donc iyo onye ni violation du droit d'auteur kandi baza biranwa n'amategeko uzokora iki nijya bandanya nzovitwarira hama tumenye ibikurikira bice mu mategeko mu kwitwara kenshi hari igihe basaba amasezerano mukamwana tubwiye yuko amasezerano habayeho ukungikana uzohava witwaza iki imbere y'ubutungane kugira ngo bagutunganirize mbo ico ndibaza ico ni kibazo cyo kiri muri nuza muri societe muri management yacu ibyo sinibaza ko tuka tubivugira ngaha ibyo tuzokwisunga turabizi nabo nibyo bazokwisunga ndibaza barabizi ibyo tuzumenya vuba natwe tukaja muri iyo procedure naho ariko no munsi twashare muri procedure yacu twashobora kwandana ikibazo yobaza ikibazo cyane nanje ndashobora kubaza ikibazo gatoya yego cyambere kwanza ndabifurize gutera imbere ngo babyaranye n'ishyushyu iyo tuko turabona abandi ko baratera imbere inshuti zacu turaryoherwa kuba turyoherwa ndavuga yuko baba baragiye gupostinga Bisangamana baramaze kuvayo twe mugavuga ati twaramaze kuva muri Ihuriro ariko tuma tubona bapostinga iki ibintu twashutinze tukiri muri Ihuriro nawe muca muvuga ati ko twarabipostinga tutariyo abandi bakavuga ati mbo nimba bari twarabipostinga mutariyo bisigura yuko mwari mukiri muri Ihuriro igihe mwayishutinga ariko yagiye gupostingwa mwaravuye je sho mukivuga ku iki ko bivuga yuko mwa muri ko murarikamba kugira ushobore koronka n'amahera make kuko biko birinjiza deja kandi mwabikinye mukiriyo ariko ubu deja ni mukibarizwa muri Ihuriro TV ibyo onye ndashaka kubaza cyane abaje sabo abavuze ko mwayishutinze ava mukiriyo tuma bayiposta mwavuye ariko mwavuze ko isaha bayihinduye ako batanga histoire y'itagiye atari Bisangamana voilà mwashutinze ibintu bitari histoire ya Bisangamana canke bagiye barahindurira mu voilà icyo navuga kuri icyo kibazo nuko mumenye yuko seri itakinwa nka comedy ngo barashutinga umunsi bagaca bamonti gasohoka seri ni ikintu twitondera tukagikora tugastoka twari twamaze gustoka ama image menshi cyane urumva ariko sindi ko maze iminsi mubona ama episode ariko arasohoka muri minsi ni episode zibiri gusa zasohotse twe turimo izindi baragenda baramodifya barabihinyanya urukundi kuntu barabimodifya baragira ukundi kuntu kutariko barayonona urumva ariko ajya ama image nayo twakoze mu gihe tukiri kumwe hariya urumva ariko tuvuyeyo yego barashobora gukora ajya amaproducer ajya ama image twakoze tukiriyo ajya amaproducer twabitse barayasohora ariko mu nyuma bagiye kurandi ma episode atajanye na histoire ya Bisangamana sinabijya bariko barakina sinabijya nuko murabona abafanzi bijya si Bisangamana
ujya n'undi mukino sinzi n'ingene rwitwa. Umva rero mu gihe atari byo rero Yego. uca mubireka. Mu gihe atari byo rero si Bisangamani ija ni DDD. Ni DDD. Swali kidogo. Swali linakuja hivi. Ndio. Kweli mimi mnalalamikia eti kisa mtawashtaki kama wakirudilia hiyo movie ya Bisangamani. Ndio. Sasa swali linarudi hivi. Je, mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani sababu hapo mmeshasema kama wamemodify. Kama wamemodify mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani ama mtawashtaki jua wamemodify? Nice, asante sana Kiswahili kaka. Huyu ndo nakubali. Hakuna shida. So hata niseme kwamba hicho Kiswahili hiyo swali ambayo unauliza ni swali zuri sana. Ni kwamba tumeshasema hapa na Rasuku amesema pia. Unaona? Ni kwamba kwanza kutumikisha jina Bisangamani ni kosa kubwa, maana umetumikisha bila ruhusa ya mwenye nayo hasili. Kiswahili sawa? Ruksa ya mwenye nayo hasili. Na kingine kuchukua historia ya mtu unaimodify unaibadili ni kosa lingine ambalo haliwezekani na halieleweki kabisa. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo Bisangamani kwamba ikiendelea na tuiko vile Bisangamani ikibadilishwa vile tena lazima sheria itashika mkondo wake. Mkondo wake? Asante sana. Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao tunaamini kwa kufundisha cha Burundi. Lakini Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao wanaaminika kwa kufundisha Burundi. Na tukijaribu kuangalia maisha yako ya nyuma na ya sasa kuna tofauti mkubwa kati. Mwanzo utembea na mguu kaja na mtu pasa kwa nakwenda kama gari vile. Kisha tuambia kama Ihuriro TV kwa haina faida na wewe upande wa pesa. Washikaji wako labda wafanzi wako wataamini vipi kama Gasore ni mkweli kutokana na kauli ambayo anazungumza yeye? Asante sana, swali zuri sana. Mugani bazi kushwa kicishwa mu Kirundi. Na kibazo ndacho. Ico kinuvuze yuko ngo Gasore ukuntu yarameze avanu ubu biratandukanye. Reka mvugisha ukuri. Ibintu byose navuga yuko Gasore Paul mumubona ko canke mumubona fisi. Sinovuga yuko source yavyo ari ngo Ihuriro TV. C'est vrai Ihuriro TV nta kabara dufitaniye ariko twarafashanije muri bimwe. Ariko ibintu byose mubona ndabikesha Now Creative. Ndabikesha Now Creative ni umuvyeyi wanje. Ego. Kuko ubonye Gasore muri show, Gasore muri publicité, Gasore muri kirukanaka ni contrat iba yaciye muri Now Creative, si muri Ihuriro TV. Jamais. Manake kitu chochote ambacho kinatokana na Gasore walikuwa wanakiuliza Now Creative. Now Creative. Na kwa sasa nina show nitapiga Canada ni Now Creative. Sawa, kibazo je bisingira ngo petition kwa ruko kutatawura kwandiko habari. Wabiyo ko ukivayo waravuze ati Bisangamani shagarara nizo sore guko. Umaze kwana ko yabandanije barashira ko episode ya mbere ni yakane. Urabibona. Ese waramurondeye manager wa Ihuriro turamubwira ati ibi bintu wakoze ko warenze amasezerano twavuganye cyangwa ibimeze niba waramurondeye yakwishyuye iki kugira ngo tumenye umuco. Voilà. Je no vuga yuko yarenze ku masezerano twavuganye nk'umuryango. Edari sije nabimubwiye bwa mbere. Habanje kuvuga manager wanje Rasuku nyene. Nawe yamubwiye aramubaza bimeze gute ko ibyo twavuganye wabirenze ko ijambo yamishuye yamubwiye ati Gasore no mu adolescent ariko akoresha adolescent. Yeah, course. Nanje ndavuga ati ndacari bebe 2002 2006 nta problem. Ariko kizokurikira so kimenyera imbere ntaco. Ego inkuru je naje ngamvise nuko hariho ikintu cyabaye mu gatondo kivuga ko uba wagiye kwitwara iki kintu ariko ngana kinigeze mbese ko ari kuri shange ni inkuru gusa ivugwa. Mu gihe ibyo onye management yacu itarabivuga cyane Gasore cyane Gasore atarabivuga sinibaze yuko no bivuga ngaha ariko nitwabitwarira muzobibona namwe. Yego tuzohamagaza muzobibona. Yego nibaze ko twarize cyaje cyane magana bise n'amasosera. Eka bwabandi jambo kugira ngo duse n'amasosera kibazo kimwe. Yego. Ariko kuvuze yuko nibyo abanywa muzobitwara ariko amakuru adusumbika byo tuzi tumaze kumva. Biravuga ko mwari mwitwaye Ihuriro TV. Nibyo cyangwa si ibyo kugira ngo kuri umwanya ko tutigeze kuko ibyo zokora byose tuzobatuma ko mwebwe abanyamakuru. Sivyo? Kuko nimwe muri ngayiga mwebwe nimwe muri abajishe ba mbere. Sivyo? Kuko hari n'amatezo twakoze kera avuga yuko na Misi abivuga wenyene si ya Misi abo bose muri TV baravuga ati Ibisangamani ya Gasore. Sibyo yuko ntiyagera ko tubitwarira muzoyibona namwe tuzobahamagaza kandi wo muzo wa muri